Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose kwisi yose. Wo muri kumwe hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana Rurema kubera yuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi numva mu mutima wanje dukwiye kuganira ku ijambo ryitwa gusiga canke intahe yuko umuntu akizwa. Kumuntu akizwa novuga ndi sinje kubashinga intahe ngene nakijijwe oya, ariko nje kubabwira ibintu bimwe bimwe bikwereka ko umuntu yakijijwe. Mushobora guhura n'umuntu ukamubaza uti mbega wowe warakiriye agakiza, agaca kubwira ngo jewe ngo navukiye mu nzu y'abakristo, ngo nabatijwe, ngo niga mu wa gatandatu, ngo vyagenze gutya na gutya. Ucumubwira uti sindakubajije umbwire aho wabatirijwe, ngo ndakubajije umbwire aho wakirijwe. Kubera yuko abantu benshi usanga badashobora gutandukanya kubatizwa no gukizwa. Ndagomba bene data tuvugane kuri iki kintu kubera yuko mwijuru hatazokwinjira ababatirijwe, ariko mwijuru hazokwinjira abakijijwe. Kandi hari ikindi kintu abantu bakunda kwihendako, ni ikintu bita kwatura, kuvuga ngo warakiriye Yesu. Kwakira Yesu no kuba muri Yesu biratandukanye, kubera yuko hariho abamwakiriye hanyuma ntibagendere muri we. Imana idufashe. Ariko kandi ntiwoshaka kugendera muri we utamwakiriye. Kumwakira novuga ni nkuko novuga nti ni kuvuka. Iyo umuntu yavutse aba yaravutse aba ariho nyene. Imana idufashe. Ariko ico ngomba kuvuga ni iki? Ngomba kuvuga ngo abantu benshi bazi Yesu bakamuvuga bakamukorera, turabe neza yuko turi mu ruhongore rwa data, turabe yuko amazina yacu yanditswe. Niki gihe nshuti zanje bagenzi banje, umuntu wese akwiye kwiraba akisuzuma akaraba uburyo agenda, kuko Bibiliya yavuze ngo murabe ngo ntimugende nk'imbura bwenge. Hariho abantu bagenda nk'imbura bwenge, bakagenda biyumviye ngo bagiye gufata indege ariko badafise passport, canke naho bafise passport mugabo idafisemo visa indani. Abo bakaryoherwa bagategura urugendo, bashitse kuri aeroport babasabye ibyangombwa bagasanga ntibakwije. Njuti aho uri hose ukungana kose, ndakwinginga mu izina rya Kristo Yesu Munyanazareti, wongere urabe uko uhagaze, wongere urabe yuko wewe n'ivyawe bitunganye imbere y'Imana. Uyu munsi hamwe inzamba yovuga mbega wogenda? Uyu munsi hamwe hogira ikintu kigushikira kuko urupfu ntirusezerana, mbega ubona ijuru ryo kugururira? Yesu Kristo adutabare cyane. Hariho abantu bavuga ngo narihanye, ndi umupentekote canke ndi umuanglikani canke nduyo. Nshuti, ivy'amadini ntibizenjira mu bwami. Hariya hari umugabo umwe, kandi ubona wafise igitabo yanditsemo amazina y'abayoboke biwe bose. Aho wowe uri hose ureke kwitwaza ngo nduyu canke nduyu, ahubwo witwaze kumenya ngo mbega izina ryanje ryaranditse mu gitabo c'ubugingo. Hariho etape novuga umuntu akora. Icambere, mwene data mugenzi, warumvise ubutumwa bwiza, urashaka kuvuga uti egome, none warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ushaka kuvuga uti none bamwakira gute? Kumwakira ni hahandi wabona mu mutima wawe kuri umunyavyaha, ukabibona ukicuza kubera ibyaha byawe, ukavuga uti jewe ndi mutsindwa, ukagenda ugafukama ukihana. Iyo ni etape yindi. Wumvise hanyuma watsinzwe n'ijambo. Sindiko ndavuga babandi bapfa kugenda gufukama kubw'igugu, canke babandi bapfa kugenda bagafukama kubera yuko babona abandi bose bahagurutse bagatinya gusiga bicaye bonyene. Oya,
ndiko ndavuga wa wundi mu mutima avuga ati ndatsinzwe, jewe ndi munyabyaha, jewe ndapfuye karambanye, ati ndagomba kuoga, ndagomba gukizwa, agace genda agafukama. Uyo muntu mu gupfukama kwiwe azogira ukwicuza kwinshi, azogira amarira menshi cyane, kandi azovayo yumva bamuheje kumusengera, yumva mu mutima wiwe ceyutse, amahoro y'Imana aciye yinjira mu mutima, agakuraho bya bindi byose bimwe byari bimuremereye, akumva aciye avayo abaye mushasha. Iyo etape niba yaragushikiye, umenye ngo ni igihe wihana. Haleluya. Igihe wihana n'ubugingo bwawe bukabyumva, mu mutima hakabyumva, Kristo Yesu akabona ikibanza, amahoro ya Yesu akinjira muri wewe, Yesu akabona ikibanza muri wewe. Imana ishimwe. Nuko rero iyo umaze kwihana rero, haba hari iyindi etape isigaye, kubera yuko iyo umwana avutse aca yigishwa, akigishwa, agakura, akamenya gutambuka, akamenya kugenda, akamenya kuvuga. Niho rero tujya tubona ucushishika kugenda mu ngoro y'Imana, bakakwigisha, ukamenya gusenga, ukamenya gusoma ijambo ry'Imana, ukamenya kuririmba. Nanone niyo ugize inyota yo kwegera Yesu, ukarondera umwanya wo gusenga wowe nawe n'Imana, kenshi uzobona Yesu ashishika kukwihishurira mu nzozi, ukarota wagira urasoma ijambo ry'Imana, ukumva rirakubwira, ukumva nyene Imana muri kumwe ahuja hose. Imana ishimwe. Hanyuma rero ugaca ugenda kuri indi etape rero yo kubatizwa. Kubatizwa, habatizwa umuntu yumvise ijambo ry'Imana akihana. Imana ishimwe. Hama ukaca ubatizwa. Kubatizwa nabyo bisobanura iki? Narabigishije, narababwiye kubatizwa. Kubatizwa ni signe d'humiliation, canke signe yo kwerekana n'abantu bose bakabimenya, bakavuga ukerekana yuko wewe ubaye mu Kristo. N'abandi bakavuga ati naka yarabatijwe, naka nuba Kristo. Ijambo ry'Imana ngo twabatijwe kuba ba Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma kuri uko kubatizwa rero nagomera ndabwire, uranzi neza ko hari abantu benshi babatizwa, hari uburyo bwinshi bwo kubatiza. Naho tuvuga ngo ni signe, ego ni kimenyetso, ariko nico kimenyetso Yesu Kristo wenyene yaraduhaye akarorero ingene dukwiye kubikora. Yesu Kristo yagiye abatizwa na Yohana mu mazi, ari mu mazi mpemu yiricira mu nza kiramwororokirako. Bibiliya iratwemeza neza ko yagiye mu mazi menshi. Imana ishimwe. Hanyuma na Yohana kubatiza nawe nyene ngo yaragenda akarondera ahantu hari amazi menshi. Bisinje kuyisubiramwo, twarabyigishije mu cigwa cahera citwa umubatizo wo mu mazi. Inshuti yanje, niba utarabatizwa, ndakwinginga ugende ugere ikirenge mu ca Yesu. Niba warihanye wagize neza, utarabatizwa naho muri ayo mazi menshi mu kirenge ca Yesu, ukagera ikirenge mu ca Yesu, wihuta ugende, biracakunda. Ugende ubonane n'umukozi w'Imana, umubwire uti jewe narihanye, jewe narakiriye Yesu, ariko iki kintu c'umubatizo sindakironka. Niba wabatijwe umubatizo wo mu ruhanga, umubwire, umukozi w'Imana aragufasha. Kuko tugeze mu gihe tugomba kwitatura n'ikintu cyose kitajanye n'ubugombe bw'Imana. Imana idufashe. Hanyuma ugiye bazokubatiza. Ndashimira Imana, hariho amashengero menshi kera batahora babatiza mu mazi menshi, ariko ubu barabikora, kubera yuko abakristo bahavuye bakabagumukana, bakavuga bati yamara ijambo ry'Imana rivuga ko bikwiye kugenda uku nuku. Abo rero bagize ubwenge, baca bagira uwo mubatizo. Kare nabo bagira, mugabo ubu barabatiza mu mazi menshi. Nawe nshuti yanje uri kurankurikira aho uri hose, umubatizo wabatijwe ntawe nzi, ariko ndakugira inama ugende urondere umubatizo wo mu mazi menshi, ubatizwe, ugere ikirenge mu ca Yesu. Imana ishimwe. Ushobora kumbwira uti jewe simbatizwa kabiri. Ico ndacumva uti jewe simbatizwa kabiri. Ibyo jewe none niba wabatijwe
niba wabatijwe ukiri umwana, tuvuge nk'akarorero ko Bibiliya itubwiye ngo tubanza kwiga tukemera, bwa mbere n'ukumva ijambo. Mbega uyu mwana abatijwe akiri umwana, wewe wumva none aba yarumvise ijambo. Nico gituma rero biya byo kubatizwa ukiri umwana, Bibiliya bivuga neza. Hacagihe Yesu yabwira ba bantu bari bamuzaniye abana ngo bakoreko, akavuga ngo nimureke abana bato baza hondi. Baramuzaniye abana ngo arabahezagira, yarabahezagiye. Si kuba ko yababatije, yarabahezagiye. Imana nishimwe. Rero bene data, mutandukanye kubatizwa uri umwana canke guhezagirwa. Ico turacumvikanye ko umaze kuba rero warabatijwe, nukuvuga rero uca uba uri umukristo, uri ahantu urerewe. Ni nkaho uba ufise inzu urerewemwo canke ufise abavyeyi bakurera, ugaca ubandanya ugakurira mu ijambo ry'Imana. Ibi byose ndiko ndabivuga ni urutonde canke no kugira ngo ubashe gufashwa mu buryo bwiza. Imana ishimwe. Ufise abantu bakwitwararika, ufise ahantu ubarizwa. Imana nishimwe. Hanyuma ivyo navyo bimaze kurengana, uruce urondera kuzura mpemu yera. Narababwiye neza kwa kwihana ko kumaramaza, ugaheba ivyaha, ugaca ugendera mu nzira igororotse. Hajya umuntu agutuma uheba ivyaha ni mpemu yera, kuko ngo niwe adukonvenka, akatwemeza ivy'icaha. Ujya rero yamaze kuba muri wewe, ujya kutuma kwirinda icaha ni mpemu yera ari muri wewe. Imana ishimwe. Hajya wumva utinya icaha, ni mpemu aba ari muri wewe akakubuza gukora ivyo. Ariko rero ukeneye rero ubundi bushobozi cyangwa izindi nguvu, ico bita plenitude. Nka kwa kundi nabibabwira, plenitude, ukuzura. Imana ishimwe. Iyo umuntu yuzuye, haleluya, ngo ntasuye gukora ibyo kameremere kiwe kifuza, ariko aca akora ibyo mpemu yera agomba. Yesu nashimwe. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo turi wacu mu mubiri, ngo kenshi ntidukora ibyo Imana ishaka. Iyo turi wacu mu mubiri, ndakwifurije kugerera muri mpemu yera. Ugerere muri mpemu yera, wumva indirimbo z'ijuru, wumva ibyo Umwami Yesu Kristo avuga. Haleluya. Iyo tugerereye muri mpemu yera, tuba twegeranye n'Imana, tuba twegeranye n'Umwami, akavuga tukumva, akavuga tugasobanukirwa. Haleluya. Yesu we, Imana idufashe cyane. Aho rero umaze kugira muri plenitude du Saint-Esprit, nabyo ntibihereraho, kuko kuronka ingabire no kuzikoresha byose bidusaba kwama dusenga, bikadusaba kwama dusoma ijambo ry'Imana. Ntituba abantu bagendera mu mpemu gusa, kuko no kuba muri mpemu ni kimwe, no kugendera mu bwenge n'ikindi. Turi mwisi, muri iyi si rero bidusaba kuba mu Mana, bikadusaba no guhagarara mu bwenge, kuko ibi byose birajana. Yesu nashimwe. Jambo ry'Imana riratubwira ngo mbega hamwe noza mu isengero nkavuga mu ndimi gusa, ata muntu ari habisobanura, abari ngaho bogira ngo niko navuga iki. Aho ko wogenda ukavuga mu ndimi atabisobanura, niwe kumugenda muhiri wawe ukavuga kagomba karara ko hari ugufata. Yesu ashimwe. Nshuti bagenzi muri ko murankurikira, nariko nca mu ncamake, ariko ndazi ko musanzwe mubizi, ariko ndiko ndabwira wawe atabizi. Hariho ababizi, hariho n'abandi batabizi. Uce rero warabatijwe muri mpemu yera, ukunde gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kuvuga Yesu. Ivyo bintu bitatu: gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ivyo bintu nibyaba muri wowe bigwiriye, uzokura neza mu Mana. Imana ishimwe. Rero naye majambo nari mfise ngomba kuvugana namwe. Ivy'ingabire bya mpemu yera twarabibonye gatoya, yuko ingabire
na fruit du Saint Esprit, n'ivyamwa vya mpwemu bitandukanye. Ndabifurije kugira ivyamwa vya mpwemu yera. Ivyamwa abandi bababonye bababonemwo urukundo, abandi bababonye bababonemwo imbabazi, abandi bababonye bababonemwo wa mutima w'Imana. Kubera yuko ivy'ingabire Imana yaraziguhaye, iba yarayiguhaye. Imana iba yarayiguhaye. Rero nico gituma ushaka gusanga hariho umuntu avugishwa akavuga mu ndimi, Imana ikamukoresha ibitangaza, mugabo ugatangara, wahindukira kuraba ingeso ziwe n'ivyamwa vyiwe ugasanga ntivyerekana ko ari umuntu w'Imana. Niho hahandi bene data ndababwira nti mugabe ivy'impwemu, kuvugishwa, kwerekwa ingabire za mpwemu ntabwo zisigura yuko umuntu ari umuntu w'Imana. Ingabire za mpwemu kujya nyene byuto ngo ni ingabire, biba vyavuye ku Mana bikakurukira. Nta wundi muntu abitanga ni Data wa twese, kandi abitanga kubw'inyungu z'igikorwa caye. Si kubw'inyungu yawe, ni kubw'inyungu z'igikorwa c'Imana. Imana ishimwe. Imana niba yarayiguhaye yo kuvugishwa, ibigomba niwashika ahantu ica muri wewe ivugane na bariya bantu ibagirire neza. Niba yaguhaye ingabire yo gukiza abagwaye, nukugira ngo niwagenda ushitse aho abantu bagwaye ubarambike ku biganza bakire. Yesu nahabwa icubahiro. Data wa twese ahoraho aragahora sengwa. Ingabire yaduhaye kugira ngo tuzigaburire abandi. Yesu nashimwe. Ariko ivyamwa ni wewe bazokubonera kuvyo wama, jewe bazombonera kuvyo banama. Kandi abambona ni bandi, nabo tubana. N'umugabo wanje, n'abana banje, ni babandi tubana. Ni babandi nkoreramwe, ni hahandi bajya, nibo bazoshinga intaye yuko ndi umuntu w'Imana canke ntariwe. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, aho uri hose, raba rero yuko ivyawe vyose vyegeranije biri ku rutonde. Raba ko wihanye, nta kikurega imbere y'Imana. Mbega umutima wawe by'ukuri wuzuye mpwemu yera? Ivyamwa vyawe vyerekana kuri umuntu w'Imana? Mbega warahariye babandi bakugirira nabi? Mbega babandi ufitiye amadeni warabishuye? Mana dutabara. Mbega vya bindi byose urabikora? Urakorera Imana? Ivyawe birakorera Imana? Uratanga amafaranga yawe mu gikorwa c'Imana? Ko birayiko mu gikorwa c'Imana harakeneramwo amafaranga. Uhabumba ruti uriko uratubwira ibiki? Birakeneramwo amafaranga. Igikorwa c'Imana kirakenera amafaranga. Ndababwira igituma. Ni umuntu agiye kuvuga ubutumwa tuvuge, akaba agiye nk'ahantu kure, niba muha amafaranga initike yawe uzobukoreye Imana. Imana ishimwe. Cyangwa ushaka kuvuga ngo yangu iyo Imana ikorera ngo izoyamuha. None aya yose dufise, aya mfise, ajye nakafise, ajya yose na y'Imana. Nukuvuga ngo niba kura muraje ukamuha, Data azohabwa icubahiro kandi bazoba yamuhaye. Nico gituma rero uko uri nukusa, wige kureka ivyawe n'ukuri kose, mugende mukorera Imana. Imana ishimwe. Ndakenguruka Imana. Ibisi bishasha ababizi barabizi, ariko ndiko ndabwira abatabizi. Kandi nta muntu yovuga ati ntaco mfise. Naho wowe ufise bikenya, uko biri kose ujya mu banyi muri kumwe, ashobora kuba kenya umunyu. Naho ufise ibiro 5 vy'umunyu. None ufise ibiro 5 vy'umunyu, kumuha dukeya, hari ico bigukenesha. Cyangwa ufise urabizi nawe. Ushaka ufise ibiro 10 vy'umuceri. Ubundi nawe amaze kabiri ararubusa. Kumuhiro y'umuceri hari ico biragutwarika. Ariko uriya azobafashijwe. Nuko rero bene data, uko tumeze kose twige gukorera Imana mu byo tuvuga, mu byo dukora, ndetse no mu byacu byose bikorera Imana. Kubera yuko tugira dushika ahantu umuntu wese azokwerekwa nka tableau ivyo yakoze byose. Haleluya. Ivyo wakoze byose bizokwandikwa, ivyo wakoze byose bizokwandikwa. Ariko nababwira irindi banga rimwe, nshuti nkunda uri kurankurikira,
waba warakijwe kera cyangwa waba utarakizwa cyangwa uko bimeze kose, umwanya ku wundi usaba amaraso ya Yesu akubeko, amaraso ya Yesu Kristo akubeko, kubera yuko ushobora gusanga wacumiye mu byo wavuze, ushobora gusanga wacumiye mu byo wiyumviriye, ushobora gusanga wangize kutariko. Mu izina rya Yesu wamusaba amaraso ya Yesu agufurike, amaraso ya Yesu akubonekeko, kugira ngo ikintu cyose Satani yagombye gukoresha cyangwa kugushyirako cyose gihungurukire hasi mu izina rya Yesu. Ndagukunda nshuti yanje, ndagusengera kandi nawe ushishikare kunsengera. Haleluya. Bene data aho muri hose bakozi b'Imana, mube maso kandi mugabe, kandi umuntu wese arabe yuko igikorwa data yamuhaye ariko aragikora neza. Urabe aho ugejeje, unyarutse kugira ngo uheze vuba. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Yari Françoise muri ko muravugana. Umwami Yesu abaha umugisha. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.